Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, kaze muri uyu mwanya uko bashikiriza amakuru muri rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi nayo agizwe n'ingingo nkuru arizi zikurikira. Abadandaza amata muri zone ya Nyakabiga ni mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko batakironka ababashorera amata kuva hadutse ingwara yo mu kiyaya ca Rift itera ibitungwa harimwo inka, impene n'intama. Ariko hagataho umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi avuga ko iyo amata yatezwe neza abantu bose bashobora kwihereza ayo mata atakibazo. N'abakozi batatu bo mu kigo cy'igihugu kijeje gukinga no gutabara impanuka mu biyaga nibo baronkejwe inyigisho zo kwibira mu biyaga. Uno musi rero bakaba bariko berekana inyigisho bahawe n'ubuhinga, abo rero kazoza barafasha mu gihe habaye impanuka mu gutabara. Mukanya ni nkuri mimwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze mwidonido ryano makuru. Bamwe mu badandaza amata muri zone ya Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko batakironka abayabashorera ayo mata kuva hadutse ingwara yo mu kiyaya ca Rift ifata ibitungwa harimwo inka, impene n'intama. Ariko hagataho umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu kiganiro y'abamenyesha makuru muri Nondwi yashikirije ko iyo amata atezwe neza atangorana uwari wese ashobora kuyihereza. Sheila Irambona. Ibibanza bagurishamwe amata twaciyemwo muri zone Nyakabiga, bamwe mu bagurisha amata batubwiye ko abakiriya batacijukiye ico kinyobwa ku bwabo, ngo inyonko yateye inka yo mu kiyaya ca Rift yatumye abantu badahurumbira amata. Araizi imisi mikeya bavuga yuko hari ingwara yafashe inka. Kuva ico gihe rero navuga nti abakiriya baragiye baragabanuka cyane, kumva yuko bagifise ubwoba yuko n'inka n'amata yo yaragwaye. Nukuvuga rero kunwa amata inyama bazihagaritse abenshi barabitinya. Kuva havuze inyonko abakiriya baragabanutse, bakahamagarira abakiriya babo gushira ubwoba kubera ngo mu kuyadandaza ayo mata bayategura bikwiye. Muri make n'ukuri amata afise akamaro kanini ku bana ndetse n'abana n'abakuze afise akamaro. tukamutu watera nuko basubira kugurira amata abana. Amata turayateka akabira, nico gituma atangorane n'imwirimo. Akamu kandi katewe n'ubushikiranganje bujejwe uburimi n'ubworozi. Umuyobozi ajejwe ubworozi amenyesha ko hamwe amata ateguwe neza amata ashobora kunyobwa. Twagomba kandi twibutsa bene igihugu bose ko atangorane nimwe iriho yotuma abantu batihereza amata mu gihe yavuye ku gitungwa gikomeye kandi yatetswe neza. Ivyo bikaba biruko kuvaho ubushikiranganje bw'uburimi n'ubworozi bwahagaritse ibagwa y'inka kubera inyonko yateye inka yo mu kiyaya ca Rift. Tubananye nano makuru mu bijanye n'ibikorwa vyo gusanura ibarabara rya gatandatu rica muri zone ya Kamenge muri commune ya Ntahangwa. Abanyagihugu basanzwe baba muri ako gace bashima ivyo bikorwa, ariko banagasaba na leta gushira inguvu mu bijanye no kwitaho yandi mabarabara yononekaye. Inkuru ya Nicole Ninahazwe. Turi kwibarabara rya gatandatu rije kwisoko yo mu Kamenge. Iryo barabara ryahoramwe ibinogo rikaba riherutse gusanurwa. Bamwe mu banyagihugu baba hafi yaryo bahora barikoresha basigura ingene vyabagora kuricamwo na cane nk'imvura iguye, bagasigura ko mbere n'imiduga yahononekarira. Je niyumva neza kweri kubera badukoreye barabara turengana neza. Ashimiduga kweri yagira ikibazo sana kubera ukuntu yagumica mu binogo n'ukuntu n'abantu barengana ivyondo imvura iguye. Iri barabara imvura iguye wasanga ibana ari binogo gusa, ab'imiduga bakagenda baridoga. Mugabo kuno mwanya kweri barashima vrema ibarabara ryakoze neza cyane. Minani Isa arongoye ishirahamwe Application Rapide ririko rikora iryo barabara, amenyesha ko igikorwa cyo gusanura amabarabara muri iyo zone kibandanya. Baratuzorikora dushikane hariya kuri Centre Jeune, iriye ibikoresho bishike
bije nko mwisome nimwe ngira tuzoba tutangiye kwakora tuzakora ikintu kitarenze indwi zibiri tuzoba tushikirije. Naho biruko abanyagihugu babona ko hatokogwa amabarabara ya kaburimbi gusa bagasaba leta ko n'ayandi mabarabara yo mu makartier hagati yokogwa. Tubananye nano makuru abakozi batatu bo mu kigo cigukije bo mu kigo c'igihugu kijeje gukinga no gutabara amasanganya mu biyaga nibo baronkejwe inyigisho zo kwibira mu kiyaga kuri no gatanu rero bakaba bariko barerekana ubuhinga bigishijwe. Jacques Bigirimana arongoye ico kigo akavuga ko bazofasha gutabara iyo habaye amasanganya. Hariho ubwato butwara ibidandazwa, hariho ubutwato butwara abantu, hariho aboga bariko barinezereza, hariho n'abarovyi. Abo bose barakeneye umutekano igihe habaye isanganya, barakeneye gufashwa. Ikigo rero mu byo kijejwe harimwo umutekano no gufasha abagize amasanganya kubarokora, nico bita recherche et sauvetage. Ivyo rero biri mu byo tujejwe kugira ngo rero tuzoshobore kubikora ntibigume mu mpapuro. Twaciye rero twigira inama yo kwigisha abakozi bacu bakibishoboye bakiri bato kurokora ubuzima bw'abantu mu mazi. Ni iki gikorwa rero mubona twari tuje kubereka. Icyo gikorwa twaragikoze turabigisha, duheje kubigisha baramenya, dushaka kuvyereka abarundi n'amakungu kugira ngo nejo bundi hagize ikibazo umwe canke uwundi agira ngaha mu kiyaga ca Tanganyika amenye ahatabaza, amenye ko hari abantu bariho, ikigo kiriho gishobora kubakingira ubuzima. Ibikoresho ntibirakwira, nobabwira yuko iki gisata kimaze igihe gito cyane. No kuvuga rero ko muri iyo myaka kimaze iki mubonye iki gikorwa mubonye nticari bwigere ciyumvirwa. Nico gituma n'ibikoresho bijanye bitari bwarondegwe bikwiriye. Duherutse no gusaba ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta kugira ngo buturonse uruhusha rwo gushobora kurondera abandi bakozi bashasha b'imiyabaga boza kwigishwa kugira ngo abazoshobora gukiza ubuzima bw'abantu bagiriye isanganya mu mazi babe benshi. Kandi ubushikiranganje bw'iga ca leta bwaraduhaye urwo ruhusha. N'abajejwe gutwara ubwato twari dufise abatarenga babiri kandi nabo bariko baragera mu zabukuru. Ubwo bushikiranganje nyene bujejwe ikiga ca leta bwari buduhaye uruhusha rwo gushobora kurokrita abakapiteni b'ubwato kugira ngo ubwo bwato bushasha bugiye kuza bujejwe gukurikirana umutekano wo mu kiyaga bushobore kuronka abutwara. Turabandanya nano makuru. Inama shikiranganje yakoranye mu ndwi irangiye yaremeje integuro y'itegeko nshikiranganje ryugurura amapete ku bakozi ba leta. Prosper Ntahogwamiye umunyamabanga mukuru wa leta yasomye icegeranyo gisozera iyo nama shikiranganje, yasiguye ko ibikorwa nk'ivyo byari byagaze kuva mu mwaka wa 2016 bivuye kuri politike ya leta yo kunganisha imishahara. Integuro y'itegeko nshikiranganje ryugurura iyunguruzwa ry'amapete de blocage fictif ku bakozi ba leta ku kiringo cyo kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2022. Iyi nteguro nayo nyene yashikirijwe n'umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi. Mu ntumbero yo gutunganya neza ibijanye n'imishahara mu buzi bwa leta, leta yarategekanije amafaranga atangwa mu kugabanya ubusumbasumbane buri mu mishahara. Irahagarika amahera yatangwa ku mwaka bivuye mu manota umukozi yaronse be n'uturusho tundi, aho ni kuva mu mwaka wa 2016 gushika iki gihe. Kuva uwo mwaka abakozi ba leta bagumye bahabwa amanota ku mwaka ariko ntibaduga amapete ajanye n'amanota bagiye bararonka. Hisunzwe umugambi wo gutunganya neza ibijanye n'imishahara mu buzi bwa leta,
wemejwe ku igenekerezo rya 2 ntwarante umwaka wa 2022 iyi nteguro ije kugurura iyunguruzwa ry'amapete kugira ngo hatangure iharurwa rishasha ry'imishahara ritegekanywa n'uwo mugambi. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kwerekana tumwe twotosogwa. Tukubitire mu makungu aho mu gihugu c'Ubutaliyano uruzi runini rwitwa Po rwamaze gukama. Urwo ruzi rero rukabango rwari rufitiye akamaro kanini abanyagihugu nko mu bijanye no kuvomera imirima. Ino nkuru ya Euronews tuyibaze Oda Ndayishimiye. Du sable sec à perte de vue. Et pourtant il y a seulement 6 mois, ces morceaux de sol gusa uhaboneka, ariko haraheza amezi 6 gusa iyo si yagadutse yari yuzuye kwa amazi. Aho Breto inkengera z'uruzi Po nizo zisigaye zirimo amazi make gusa, ivyunyugwa n'ubushuhe bwo muci. Bavuga ko kuva mu kwezi kwa 11 bari musi y'ibipimo basanzwe baronka vy'imvura ku bice 70%, bikaba vyatumye ibiyaga bituzura maze ugo ruzi rubura amazi. Bavuga kandi ko bitangaje kubona ubu bashobora gutambuka ahahora urwo ruzi. Uruzi Po nigo rwari urwa mbere runini mu Butaliyano, rukaba rwafasha igice kimwe kuri 3 mu burimyi. Ivyo bigatuma ico gisata gihungabana. Amazi meza yarakenye mu bice vyinshi vy'igihugu kubera ikama ry'urwo ruzi. Abantu 1000 nibo bakoresha amazi y'urwo ruzi. Ibikorwa vyo kuvomera imirima navyo nyene vyarahungabanye kuko igice gisigayemwe amazi ari gito cyane, gutya amazi akaba make. Muri komine ya Fontanelato iri hafi y'ico kiyaga, abategetsi baragerageza kugwana n'iryo cika ry'imvura mu gusaba abanyagihugu kugabanya urugezo bakoresha kwa amazi ku munsi. Kuri bo ngo harageze ko abanyagihugu bamenya ko amazi ari ubutunzi bubwirizwa kwitabwaho na bose. Yamara yaba kugabanya amazi akoreshwa n'abantu canke avomera imirima ntibikwiye kugira ngo bikureho ikibazo c'amazi. Bavuga ko bagiye kuraba uko bahangana n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe, kuko bibandanije ku murindi biriko ibihe vyici bishobora kugenda vyongerekana mu myaka iri imbere. Ikigo kijejwe gukurikirana ibijanye n'ico kiyaga gishikiriza ko hari amafaranga ategekanijwe muri ivyo bikorwa, ariko abashakashatsi biteze ko imvura izogwa bikwiriye mwitasura maze ico kiyaga kigasubira kuba nka mbere. Ariko kubera ihindagurika ry'ibihe ngo nta cizere kinini kihari. Espère avant tout que la pluie sera suffisante à l'automne et qu'elle permettra de redonner un niveau normal au fleuve. Avec le dérèglement climatique, rien n'est certain. Nino kuri ino nkuru rero yariko ibereka uruzi rwakamye hariya mu gihugu c'Ubutaliyano. Dushe turangiriza ko hano makuru twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mafasha kanya ko kuyakurikira. Shimire bagenzanje mu ruganda kwa televiziyo Isanganiro bamfashije gutororokanya no makuru. Mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro.